Amahoro cyane bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo. Imana yo mwijuru irakoze cyane itwemereye kongera kuvyuka kino gitondo tugasanga turi bazima, ni habwa icubahiro. Ni mwene so igira neza divine nkuko musanzwe mubizi. Nimba uri mushasha ukaba ari ubwa mbere ubonye kino kiganiro, ndaguha ikaze cyane wisange. Yesu Kristo aduhana umugisha cyane. Boniho kandi no gushimira abantu mwese mwagiye munyandikira muri mu bihugu bitandukanye byo kwisi, abari mu gihugu cy'u Burundi, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu gihugu ca Kenya, abari mu gihugu ca Corée du Sud, abari mu gihugu ca Allemagne, abari mu gihugu cy'u Bufaransa, n'abandi mwese mwagiye munyandikiraho muri hose. Hari abantu ntabashije gusubiza cyangwa ngo nkomeze ikiganiro, suko nari nsuzuguye ibyo munyandikiye, ariko nuko akanya kambanye gato ko kuza ndasubiza message ya buri wese. Niyo mpamvu mwese hamwe ndabashimiye cyane, ndabashimira uburyo muntera intege, kandi nkomeza kubasaba gushishikara kunsengera Imana. Yesu Kristo abaho umugisha cyane. Hanyuma rero ku munsi w'ejo twarabonye ijambo ry'Imana ryatubwiye uburyo umukristo, umuntu yakiriye Yesu Kristo mu bugingo bwiwe akwiye kumera. Twabonye inkuru ya Zakayo, ukuntu Yesu Kristo yageze mu nzu yiwe, hanyuma kubera ko agakiza kari katashe muri iyo nzu, Zakayo umutima wiwe waripfunguye automatiquement, yumva atanguye guhamvya abandi bantu, yumva itunga ryiwe yorisangira n'aboro. Yesu nashimwe cyane. Yumva umuntu wese yagunze yo muri hakane, kandi ibyo bintu nta muntu numwe yabimusabye kubikora, na Yesu bwiwe ntigeze amubwira ati kora iki. Zakayo kubera agakiza kari kamaze gushika mu nzu yiwe, Yesu nashimwe cyane, akakira Yesu Kristo ngo nakanyamuneza, umutima wiwe haci haba impinduka zikomeye automatique. Yesu nashimwe. Twarabonye yuko umukristo, umuntu yamaze kwakira Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami, umutima wiwe upfungukira abantu bose, aba ari umugwaneza, adashobora kuba yonezerererwa uwundi muntu ko azorimbuka. Yesu nashimwe cyane. Adashobora kubona uwundi muntu ari mu nzira itariyo, canke yarashwe umwami akagwa ngo abaronse inkuru ishushe kuja kwamamaza. Ahubwo ikintu akora ari ukuja kumufata ukuboko, impwemu yari yamuhaye izo mbaraga zo kugenda kumufata ukuboko, akamubwira ati mwene data, raba watandukiriye iburyo canke ibumoso, garuka inzira imeze uku, raba wararashwe waraguye, ivyukiranye Yesu Kristo agusomore, dukomeze urugendo. Nimba udashoboye kuronka izo nkomezi, uri umukristo vy'ukuri, agakiza katashi wawe, ikindi kintu ushobora gukora uramusengera. Yesu nashimwe. Ntunezerererwa ukugabitanya kundi muntu, ntunezerererwa ibyago bya mugenzawe, kuko nta cago gikomeye cyane muri iyi si nkuko uzohomba ubugingo budashira. Bene data, ivyo benshi murabizi. Yesu nashimwe cyane. Uko rero niko twabonye ejo umuntu w'umukristo yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza akwiye kumera. Ijambo ry'Imana Paulo yandikiye Abaroma ryatubwiye ngo nitwiyita abanyabwenge, ngo tugendane n'ivyoroheje. Yesu nashimwe cyane. Abantu tutabashije kubana ku munsi w'ejo, link y'iyo video muraza kwisanga muri commentaire. Yesu nashimwe cyane. Usome muri Yohana igice ca 15, turahera ku murongo wa mbere. Turajana imirongo nayishize kuri screen, abadafise Bibiliya ushobora kujana nanje. Mutwe w'amajambo haravuga ngo umuzabibu w'ukuri n'amashami yawo. Ku murongo wa mbere, jewe ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyenewo. Aha ni Yesu yari karabivuga. Ku murongo wa kabiri, ishami ryose ryo muri jewe ritama arikuraho, kandi ryama ryose ararituturira ngo rirushirize kwama. N'ubu mwebwe mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye, nimugume muri jewe nanje ngume muri mwebwe. Nk'uko ishami ritabasha kwama ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha mutagumye muri jewe. Ni jewe muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo niwe yama cyane, kuko ataco mubasha gukora mutamfise. Yesu nashimwe cyane. Umuntu ku murongo wa 6, umuntu nataguma muri jewe atabwa nk'uko ishami riteregwa inyuma y'uruzabibu akuma, maze bakayatororokanya bakayaterera mu muriro agasha. Nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe,
musabe ico mugomba cose kizobabera kuno, muri ivyo data arashimagizwa nimwama cane kandi mukaba abigishwa banje. Yesu nashimwe cane. Aha Yesu Kristo yariko avuga ku vy'umuzabibu w'ukuri n'amashami yawo, ngo ishami ngo jewe ndi umuzabibu w'ukuri, ngo kandi data ni nyenewo. Yesu Kristo niwe muzabibu w'ukuri, niwe muzabibu w'ukuri, hanyuma data nawe niwe patro wawo, niwe nyenewo, niwe nyene uwo muzabibu. Yesu nashimwe cane. Ku murongo wa 2, ishami ryose ryo muri jewe ritama arikuraho, kandi ryama ryose ararituturira ngo rirushirize kwama. Yesu nashimwe. Tukiri rero mu byo kwama, kadusome ijambo ry'Imana ryanditse muri Mariko ibice 4 ku murongo wa 14. Aha ni Yesu Kristo yavuga umugani w'umubivyi yasohoye imbuto agenda kuzibiba, hanyuma zimwe zigwa hafi y'inzira, izindi zigwa ku rutare, izindi zigwa mu mahwa, izindi zigwa mu ivu ryiza. Yesu Kristo yakomeje avuga izaguye mu nzira uko inyoni zazitoraguye, izaguye mu mahwa zarameze ariko amahwa arazinyoha ntizabasha kwama, hanyuma nyene yagiye avuga uko zagiye zigwa n'uburyo zagiye zama. Yesu nashimwe cane. Iri jambo ry'Imana tugiye gusoma, n'abigishwa baciye biherera na Yesu bamubwira ngo abasigurire uwo mugani cusobanura. Hanyuma ku murongo wa 14 rero Yesu Kristo yarabwiye ati umubivyi abiba ijambo ry'Imana, nukuvuga ngo imbuto ni ijambo ry'Imana. Abiruhande y'inzira aho iryo jambo ribibwa, iyo bahejeje kumva, Satani acaza uwo mwanya akabakuramwo iryo jambo ryabibwe muri bo. Aba nuko nibo babibwe ku rutare, iyo bumvise iryo jambo baca baryakirana umunezero, ntibagire imizi muri bo, ariko bagahagarara umwanya muto, maze iyo badutswe ko n'amarushwa bona akadenderezo bazira iryo jambo bica bibagwisha. Abandi nibo babibwe mu mahwa, abo nabo bumva iryo jambo, maze umwitwarariko w'ivy'isi n'uruhendo rw'ubutunzi no kwipfuza ibindi iyo bibinjiyemwo binyoha iryo jambo rikabikirumbirane. Hanyuma ku murongo wa 20, ababibwe mu ivu ryiza, abo nibo bumva iryo jambo bakaryemera, bagahunda impeke, umwe 30, uwundi 60, uwundi 100, bityo. Yesu nashimwe cane. Ngo bagahunda impeke, ngo ababibwe mu ivu ryiza, ngo nibo bumva ijambo rya Yesu Kristo bakaryemera, bakaryakira, hanyuma iryo jambo ntibagihererana, baca bahunda impeke. Yesu nashimwe cane. Indirimbo nkunda cane, nkunze kuvuga kenshi abantu dukunze kubana ya 74 ivuga ngo mfise umukiza mvugira mwijuru. Yesu nashimwe. Igitero cyayo kivuga ngo ubonye Yesu amaze kugukiza ngo ntiwigungane ivyo yagukore. Yesu nashimwe cane. Ngo babwire ko umukiza wanje ari uwawe, ngo basengere nkuko nanje nagusenge. Yesu nashimwe. Nukuvuga ngo iyo Yesu Kristo amaze kugukiza ntiwigungane ivyo yagukoreye. Ijambo ry'Imana duhereko muri Yohana y'umuzabibu w'ukuri igice ca 15 ku murongo wa 2, Yesu yavuze ngo ishami ryose ryo muri jewe ritama arikuraho. Muravyumva neza? Ngo kandi ryama ryose ararituturira ngo rirushirize kwama. Yesu nashimwe. Hanyuma iri naryo dusomye, ababibwe mu ivu ryiza, ngo nibo bumva iryo jambo bakaryemera, ngo bagahunda impeke. Yesu nashimwe. Hari indirimbo sinibuka neza nimero yayo ivuga ngo biba mu gitondo, ngo imbuto zineza, ngo bibe ngo umurango, ngo n'umugoroba, ngo tugende turira, ngo tubibira umwami, ngo namba tubabazwa, ngo n'abazimiye, ngo hazogera igihe ngo isarura rishike. Yesu nashimwe cane. Ngo tuzanye ivyimburwa, ngo tuzonezerwa. N'ivyo vyimburwa nibiki? Yesu nashimwe. N'abantu tugenda kurondera abazimiye, ni intama zazimiye, n'abantu bariko bagendera mu nzira y'imahonero. Yesu nashimwe cane. Imana yo mwijuru iguhaye ijambo ukaryumva ukaryakira, Yesu Kristo akaguhumura, Yesu Kristo akagukiza, ntiwigungane ivyo yagukoreye. Yesu nashimwe. Rondera impeke, bamwe bazana 50, abandi 60. Yesu nashimwe cane. Muri Daniyeli 12 ku murongo wa 3 hatubwira ngo kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ugukayangana ko mwitazanure ry'ijuru, ngo n'abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwaka nk'inyenyeri
ibihe bitazoshira. Yesu nashimwe ngo Imana yo mwijuru iguhaye akaryo ugagira ukabona occasion y'ahantu woshobora guhera ukavuga ibya Yesu. Ntiwigungane ivyagukoreye mwene data, babwire Yesu Kristo akubika igitsibo kitazoshira. Yesu nashimwe ngo abashikanye benshi ku bugororotsi ngo bazokwaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Yesu nashimwe cyane abumva ijambo rya Yesu Kristo bakaryakira hanyuma bagahunda impeke nyinshi, ngo bamwe 30, ngo abandi 60, ngo abandi 100. Yesu nashimwe cyane. Wewe genda ugerageze ntiwigungane, ntiwicare mu ishengero ngo warashitse mwene data guce wibagira ko hari nama zindi zazimiye. Hari abandi bariko baragenda mu buzimire bataramenya ibya Yesu Kristo. Genda ubabwire ko Yesu Kristo hari kandi akiza. Genda ubabwire ko ubwami bwo mwijuru bubarindiriye kuko mubo Yesu Kristo yacunguye nabo barimwo, kandi atayindi nzira nimwe ihari izobashikana mwijuru kwa data atari nzira ya Yesu Kristo. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero niwama Yesu Kristo yavuze ngo iki, ngo kandi ishami ryama ryose ngo ararituturira ngo rirushirize kwama. Yesu nashimwe cyane. Aho ze ndababwira bari abantu Yesu Kristo yagenda akorera ibitangaza mu gihe ciwe. Hari abo yahumuye amaso, hari abo yakijije ubumuga, hari abo yavuye akabakuramo abadayimoni, hari abo yakijije ingwara, hari abo yazuye bapfuye. Yesu nashimwe cyane. Hari abo yahura nabo akababwira ibi na biriye bitangaje. Umwe wese haguruka agenda kuvuga uko yamubonye. Yesu nashimwe. Mwibuka ko hari nuwo yabujije kubivuga ariko byaraza araturika aravuga. Yesu nashimwe agenda mu gisagara agenda aramamaza. Yesu nashimwe cyane. Wishami ryose ryama ngo ararituturira ngo rirushirize kwama. Yesu nashimwe. Buriya Yesu aranezerwa iyo yagukijije akabona uri kugenda uvuga ibyiwe. Yesu nashimwe. Ushobora gutinya, wewe uhaguruka senga Imana iguhaye imbaraga ikaguha opportunity cyangwa occasion yo kuvuga. Haguruka uvuge. Yesu nashimwe cyane. Ndeka kuraba ngo uriya rero erega abantu ntibanakunezwe, nta n'umuntu akunezwe. Ironderera ivyo bitsibo. Yesu nashimwe. Iyamirizo mbuto kugira ngo tuturi gurushirize kwama, hanyuma uzokwironkera ivyo bitsibo by'ibihe bitazoshira wakake nk'inyenyeri. Nta muntu n'umwe akunezwe. We haguruka Yesu Kristo uvuga ico yagushizemo. Yesu nashimwe. Iryo jambo ry'Imana wararyakiriye, umaze kumva rero ryakiriye, haguruka ubwira abandi vya Yesu. Haguruka uzana intama kuri Yesu Kristo kugira ngo wicire ibitsibo abazi ubwenge. Wabazi ubwenge muri Daniel mwabonye ngo abagize ubwenge. No kuvuga ngo hari igihe abantu Yesu Kristo ashobora kubakiza bakumva nyene kari ivyo bakiri Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, bagaca bigira mu rusengero bagakurikira gutyo inzira y'Imana bakirinda ibinabiriya. Urumva bo nyene bakaguma bacunganye n'ubuzima bwabo n'ubugingo bwabo. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo igiti cyose kitama ngo kiracibwa. Yesu nadufashe cyane. No kuvuga ngo rero twese turondere kwama. Yesu nashimwe. Kwama biri uburyo bwinshi butandukanye. Imana yo mwijuru itagwaye impano yo guhaguruka ngo uvuge, urategetswe kwama biciye mu ngeso zawe. Yesu nashimwe cyane. Warutse ko ingeso z'umuntu zishaka kuvuga ubutumwa atakinavuze. Abantu gusa bakagarukira Yesu Kristo bakurikije ukuntu naka yitwara n'ukuntu ameze n'ubugwaneza bwiwe. Mwani mubizi ibyo. Kwama iyi jambo ry'Imana ryamaze gushika muri wewe utegerezwa kwama. Ni itegeko. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ishami ryose ryo muri jewe ritama. Yesu Kristo yavuze ngo ishami ryose ryo muri jewe ngo ritama, ngo arikuraho, ngo data arikuraho. Mwavyumvise ngo ishami ryose ritama. Mwene data attention, banza urabe neza uri mu nzira y'Imana, uri kuragendera mu murongo none urama. Banza urabe neza ko wama canke urabe neza kutarumbiranye. Yesu nadufashe cyane. Menya neza ko kwama imbuto nyinshi biranezera data wa twese wo mwijuru. Ni wama ngo data wazogututurira ngo urushirizeho kwama cyane. Yesu nashimwe cyane. Abumvise aya majambo mwese Yesu Kristo abahezagire. Nuko rero tugiye gusenga Imana.
nkuko dusanzwe tubigenza tugiye kujana bene data umuntu wese ariko aranyumviriza tujane mu isengesho nagira ngo ndabasabe nkuko nkunze kubivuga nagira umuntu aceceka ngo ariko aranyumviriza kuko wonye nivyo ukeneye mu mutima wawe niwe ubizi ahubwo nagira ngo tujane kuko intumbero yari no sengesho ryo mu gitondo nukugira ngo buri wese amenyere kuzarasenga ku giti ciwe amenyereze umubiri wiwe kuzarasenga kubera uyu mubiri uragoye cyane iyo uvuze ngo ugiye gusenga uguteza ibibazo binabiriya ukumva yene ubunebwe ntiwumva ugushishikariza ntiwumva uguhakuraje y'ugusenga Imana buri munsi ariko iyo wamenyereye kuvyukira imbere y'Imana buri gitondo haragera igihe wowe nyene organisme yawe ikatangura kuzirabirekrama ntushobore kuba wokumva amahoro uvundurutse wirukanga utagiye imbere y'Imana undi niyo ntumbero yari no sengesho rya buri gitondo Yesu nashimwe cyane nagira ngo tujane usenge wowe nyene mu majambo yiwawe usaba Imana ibyo ushaka uyishimire uyihe icubahiro ibintu imaze kugukorera ngo muharurije muri byino yavuze ngo muharure imigisha ngo Imana yabahaye ngo nimusige numwe muri iyo ngira gutangaza ingene ari myinshi niwamara kubona iyo migisha bigutere gushima buriya gushima nibwo buryo bwiza cyane bwo gusaba Imana ibyo dukeneye Yesu nashimwe cyane kandi Imana yo mwijuru igaciza ikabikora Imana ihabwa icubahiro hanyuma rero ucowereka Imana ibikugoye byose urabizi nta kintu na kimwe Imana yo mwijuru ikintu cyose kiriko kirakubako irakibona ariko yisabe yihamagara uyere kubwira uti Imana yanje raba rero bya bindi ndagarutse ndabikwibukije Yesu nashimwe cyane kuko Yesu Kristo yavuze muri Yohana igice cya 15 ku murongo w'indwi Yesu Kristo hari ijambo yavuze rikomeye ngo nimwaguma muri jewe ngo amajambo yanje akaguma muri mwebwe ngo musabe ico mugomba cose ngo kizobabera kuno bene data kuno yashatse kuvuga ukugisavye niko kizoba niwaguma muri Yesu Kristo amajambo yiwe akaguma muri wewe ngo uzosaba ico ushaka cose ngo kizogera gute ngo kizokubera kuno ugisavye ni ijambo ry'Imana Yesu Kristo yavuze kandi turabizi yuko Imana yacu ikinizira no kugira gute no kubesha rero tugiye dusenga Imana umuntu wese asabe ico ashaka Mwami Imana data wa twese uri mwijuru mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo turaje imbere yawe Imana turagushimiye wagize neza Imana tugiye tubona tuvyuka kino gitondo si bisanzwe namba ariko n'ubuntu watugiriye nuhabwa icubahiro none data tuje imbere yawe turagushima cyane watugiriye ubuntu Mana yo mwijuru twasanze turi bazima twasanze duhumeka umwuka w'abazima waturindiye abacu n'ivyacu natwe uraturinda erega Yesu si bisanzwe nuhabwa icubahiro hanyuma Yesu hamwe n'ibyo ntitwibagiye abantu baraye nabi hamwe n'ibyo ntitwibagiye abantu bazindutse barira hamwe n'ibyo ntitwibagiye abantu baraye mu marira hamwe n'ibyo ntitwibagiye abantu baraye bakanura bukarinda buca hamwe n'ibyo ntitwibagiye abantu baraye bahagaze kubw'impamvu izina ziriya Mana yo mwijuru inyonga zawe zinyurangana mu isi yose ndakwinginza abo bantu bose Mana yo mwijuru tubateruye mu biganza byawe kugira ngo bagirire imbabazi nkuko wama urabe situation zose barimwo Mwami Yesu bakemurira ibibazo barimwo uzobukoze Mana buri munsi nkwibutsa imfuvyi n'abapfakazi Yesu arabapfakazi Imana bafise ibibazo byo kugaburira abana arabapfakazi Yesu babuze ibibazo bafise ibibazo byaho baryamisha imfuvyi Yesu Kristo baragutakira buri munsi Imana umva gusenga kwabo bagirire neza hari n'abadashobora kuba bo bana natwe muri rino sengesho ariko Mwami Yesu Kristo we ufise ubushobozi bwo kubonera hose icarimwe ubagirire neza nk'uko ubuntu bwawe ari nk'ubwo ubuntu bwawe bwinshi buri hanyuma Mwami wacu Yesu Kristo iri jambo ry'Imana utubwiye kino gitondo ndakwinginze Mwami uri duheri tube muri gwiriye Yesu Kristo ijambo ryawe uduhe kuribika ribe muri twebwe rigwiriye Yesu hanyuma ucuduha kwama imbuto nyinshi Mwami Yesu Kristo ufungura amarembo ababuze kuraje bahe kuraje y'ukugenda kwamamaza ibyawe Yesu Kristo kuko nta muntu umwe wakumiriye nta muntu umwe wigeze uvuga ngo uramufashe ngo nakwiriye kukuvuga oya ahubwo umuntu agiriwe ubuntu akabona uko akuvuga
afise ikintu abikiwe gikomeye ngo bashikanye benshi ku bugorozi ngo bazokwakaka nk'inyenyeri. Data wa twese uri mwijuru, iri jambo ry'Imana ribe muri twebwe riko ari rinini Mana. Hanyuma mwami twumve turi hambije, hama tugerageze kwama imbuto zikwiranye no kwihana. Uzobukoze mwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma Mana yo mwijuru, nkuko rero tubigenza buri munsi twishize mu biganza vyawe. Umwana w'umuntu nta kintu na kimwe ashoboye, n'umuntu ari vulnerable muri isi turi mu Satani akoreramwo. Ntibiba vyoroshe, imitego iniriya mwami ishobora kumufata. Hari imitego Satani atega buri munsi kugira ngo agirire nawe umwana w'umuntu, amwicira ubugingo n'umubiri. Yesu Kristo ndakwinginze ngutegure iyo mitego yose. Twebwe ntidushobora kumenya ibiri imbere yacu, ariko wowe nyene urabizi. Umuntu wese Mana ariko turi kumwe kino gitondo, ndakwinginze Mana umufata ukuboko mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Yesu utegura imitego yose umwa Satani ari butege mu buzima bwiwe. Hariho byinshi mwami Yesu Kristo waduteguriye, ariko Satani akora uko ashoboye kugira ngo apfunga amayira, atubloke, yice, ntidushoboye gushika ku mugisha duteguriye mu buryo butandukanye. Mu izina rya Yesu Kristo turaturije umuriro w'Imana, turasanganguje ibintu byose umwa Satani atega mu nzira kugira ngo ntidushoboye gushika ku mugisha waduteguriye Mana. Hanyuma utuyobore inzira dufata Mana, dufatwa kuboko nawe Mana, utuyobore mu bikorwa dukora Yesu, tuyobore wowe nyene ubuzi ico waduteguriye naho kiri, dufata ukuboko tunyuze mu nzira yo. Urakoze Mana, uko yabimeze kose itunyuza aho ushaka kugira ngo dushise kuco watwemereye. Ndakwinginze itunyuzemo Yesu, uzobukoze nyakubahwa. Ibisigaye urazi ko turi abana b'abantu, ntituzi gusenga namba na gatoya, ariko wewe Mana ubuzi bidukwiriye, kandi ibyo tutagusabye nibyo byinshi, kuko Mana umenya ibikwiriye umwana w'umuntu umwe wese, ukabimuha mwami Yesu Kristo ku rugezo rwiwe. Urakoze Data, nuhabwe icubahiro. Ibisigaye uri Imana ugira neza, komeza utugira neza, ube mu byacu no mu byacu byose birabukushaka. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu ndabisavyemwo, amina. Murakoze cyane, Yesu abahe umugisha.